Vyomariki ngo tubadigadige, vyomariki ngo tubabwire ivyo mushaka gusa, kandi hari ibindi Imana ishaka kuri mwebwe, kandi vy'Imana igomba ari byo vyiza ku buzima bwacu. Vyomariki nabwiye ikintu kimwe, niba kabeshe, niba kakubeshe, ntakagira umuntu yama kubwira Imana izokorohereza imyaka yose. Oya, enda babarire, ni vyiza ko Bibiliya muyijya yose. Imana yatanze uruvyaro kuri 90, iracariho n'uyu munsi. Irashobora kuba bya bindi yagusezeraniye, irashobora kubitevya birabaho. Misi yose ni aba fast miracle. Hariho fast food, ukeneye inkoko yihuta mu minota ingahe telefone baca bayikuzanira. Uyu munsi ubuhinga bugeze kure, urashobora kurondera inkoko wewe ufise amagi mu mezi mu ndwi zitatu, ukaboheje kuronka inkoko ruvyibushe rungana uko. Kubera iki? Bararutera amaproduction. Ibiterwa uyu munsi nibakirindira etape igiterwa ajya mezi, dufate ivoka, voilà, ivoka jama kuri iki gihe, nibakirindira iyo etape normale naturelle yuko igiterwa gikura, barabitera inshinge kugira ngo bishobore kunyarutsa. Ariko mu Mana ni hama hariho fast miracle, fast answer, fast healing. Nivyama vyihuta, hari igihe biteba, kandi iyo parti yaho biteba abana b'Imana benshi niho bananirirwa. Ifase yaho biteba ntibayigomba, bagomba ivyihuta. Nico gituma wacu mucuhura n'abaguprofetiza kivyihuta. Muganda kundi Imana ntuzosimba ama etape. Amen, amen, amen gose cyane. Ibi nivyo nama nababwiye. Iyo uri kurabibwira abantu bahita bavuga yuko uri umusazi, ko ari inzigo, kutagira ubwenge. Ariko nama nabwiye abantu, ibi bintu, ibi bibwa by'ibiprofeti bibahanurira. Bama Imana yaravuze uno munsi uza kuza birarangira, ivyawe biraheze, ivyawe birakuweho, uyu munsi ivyawe birishowe. Imana ibwiye ngo ndakubwira ivyo mazamwe imisi, amajambo menshi nkayo batebagura bababesha. Iki kintu nama nakivuze cyo nkundira Imana, nukuri ko Imana ntabwo uzobegeraho ngo ni kubera babikuvugishijwe ko nizorenga tapi. Iki Imana yavuze bashaka bigira abamarayika bavuye mu ijuru, niyo mpamvu ugomba wagenda pore pore. Iki kintu umuntu akibwira hamwe n'abandi bantu ngaho baza bafata nk'ababe nk'umubeshi cyangwa nka wewe ivyo babwiye, kandi uri kubabwiza ukuri ngo urabeshe, ngo bikingire mu binyoma. Ariko ikivuzwe nimba rukuri ntibizatuma utacuba umunyabinyoma mu gihe uri kudefendinga ibinyoma. Mureke guhendwa n'ababigira abahanuzi babashuhisha ibintu na ningoga, baba ibintu vyihuse kandi Imana atari ko yavuze. Mugaba bahenda nyine nkuko yavuze hano, kuko babona yuko muri n'ubwenge buke mu bikunda mu bishaka, rero ko mugomba guhendwa. Barabahenda nyine mukagenda kwizera ibinyoma. Ariko icyo Imana yavuze muntu w'Imana kizogenda uko nyine baguhanurira shanke bareka, bazokubesha wamana ivyizigiro bidashika. Ariko nagwanda barire, ni waba equilibre ukiga kujya Bibiliya uko imeze kose, muzogira ibitsitaza biki imbere y'Imana. Psalm 119 je crois 160 combien ivuga ngo abakundi ivyagezwe by'Uhoraho ntibatsitara na gato. Sinzo kwidoga yanebeje yaravyibagiye, no, ndabizi ko yavuze izoshitsa, itarashitsa ni amen. Ugumugi twamwa ntiwogira inguvu neza uhagarare haye. Hepo tari ibintu biduha gukomera kugira ngo duhangane n'ibintu dusotse hariya. Voilà, narangirije nce mbandana. Ngaha mwumva ibintu kenshi bibaremesha, bibakomeza, bibaha gutahura. Mugabo hajya niho mugenda gukinira filme ya vrai, nimwasoho kujya mujyanga. Hariya nimuza guhura nibibabwira ngo mureme, hajya muhura nibibasenyagura. Ni wagenda guhura nibigusenyagura, utari equilibre udakomeye, uratagakiza. Nico ituma mubwizwa kujya ingya zikomeye. Nindaragenda gacabona akazi ubwo nyene asohotse. Nindaragenda gacatora amafaranga umuriyoni ukeneye, ugacutora hajya. Nindaragenda hajya gacahura n'umusheri wiwe yari yararindiriye. Mesherzam dusohoka ujya mujyango, tuja muri filme ya vrai. Ngaha tubaha bagage, tubereka ko jetri ashobora gutera umugere imigeri ibiri. Mushitse hariya ni mwebwe muhura n'ubuzima bwa vrai. Baba henze ngaha, baba profetize kibitari ivyo, bya bindi bitari bya Mikaya,
mugenda hariya atankomezi mufise utudesere udupasteke nitwo mwariye, ariko ni byiza ko muva ngaha mwariye amagufa, indya z'abakuze, kugira mushitse hariya nimwahura n'ibigumye mubibone nk'abapeti joueur, vuga ati we ntashobora kunkura ku Mana, ndazi Imana yanje, abazi Imana yaho bazokomera bakora iby'ubutwari. Kimwe mu biranga ibihe by'iherezo, uretse ko abantu bazovuga ibinezereza abantu, hazoba hari n'amafratiri menshi kuresha, karimi gasohosa. Daniel 11:32 verset A. Utuntu tugerageza kuresha. Kimwe mu kintu kizoranga igihe cy'iherezo, ngo bamwe bazogerageza kubanyaga n'utwanyu bakoresheje amajambo y'amaremano n'uruhendo n'uruheyihe n'uruyeri. Fete ni muri bimwe, none ndakubaze, mvugishijwe ibyo ugomba urankunda kandi urama ufrande, sivyo? Muganda kubara ibigira bigukize bigukomeze bizokugora kubera uri kuranigana na kamere kawe. Ariko Imana ishimwe ku uyu mwaka hari abantu bazopfa mu buryo bwe, simuze mu mubiri, hari abantu bazopfa kuri kamere kabo, ku vyabo, hama bace babaho ubuzima bushasha batigeze kuba, hama rero guhera ngaho niyo bazokwe experiment uburyohe bw'agakiza. Nakagira ukubesha mavamu gati none pastor we wacitse Mikaya uvuga ibibi gusa. Oya, ngomba mubeke libre. Je ndizera Imana ya Abraham, the God of blessings, Imana y'umuhezagiro. Mugabo kandizera ko ni n'Imana hari bimwe ishobora kunyima. Mugabo toujours ndazi ico resi nkekeranya irankunda, kandi byose bifataniriza hamwe kungirira neza, byose birikondana. Mwabonye abavugishwa ingene bagize ngo yafashe amahembe ngo acavuga ati uku niko ragize niko n'abansi bawe uzobagira. Nizanka mico mwama muri ko murabona dusama divorce no munsi ava ku bakozi b'Imana. Installation spirituelle kwera Papa Chris na Pastor Kanyange bamaze igihe batumvikana badahuriza ku bintu bashwana, muvugishwa gacaza aho nyene. Mwumvise mbe ko Imana yavuze ngo yarungitse impemu y'ibinyoma kugira ngo ize kuvangira bajya ba prophet. Ofe nibaze guhuza. Defo na Satani iya gusande utari mature azaca mu bintu wifuza mugabo yavangiye umukozi w'Imana. Suko ari wafo. Hariho même de vrai, aba prophète ba vrai. Mugabo yavangiwe ingene yakira message. Kwera amazimisi badahuza, muvugishwa kaba Imana ikamwereka, mwumvirize. Ikamwereka ingene batariko barahuza. Ahejeje kubibona mu bigumbagumba ingene agira byinterprete nihagira korera ikosa. Agaca avuga ngo Pastor Papa Chris, mbonye ibombora mu rugi wawe,
mbonye umugore wawe muri ko muravurugana, ngize gutya ntembereye mu isi y'imwemu, Imana irambwira neza, wari warihenze. yegome gose cyane. jewe uyu mugabo ndamushigikiye kubera reka avuga vyo akurikiza kuja muri ry'Imana ribivuga, kuko nimwasoma nko guhera mu cete ca mbere c'Abikorinto 14 ku murongo wa 29 kumanuka, haravuga ngo abavugishwa bavuga ari babiri, umwe abigenzure, hanyuma uwa kabiri nahanura, uwa mbere yicare. Ukomeje ubandanya usoma haravuga ngo kuko umuhanuzi ari wa control ivyahawe, ngo ni wa control ibikoro imigwiwe. Ni kuvuga ngo hari igihe ashobora kuba ari umuhanuzi koko hakagira ibintu hanura yereswe, mugabo kubera gukontrol imigwiwe nabi, kubisobanura nabi, amaranga mutima yiwe gutabaseriye, bigaca bihita vya bintu avuga bicika ububeshi. Bino riravuze ni vyanditse muri Bibiliya, ntabwo ari kinyoma. Ujya mugore ntiyari uwisezerano, mbonye Imana igushumbishije igihu wundi intore mwiza kugira ngo iguhoze amarira yawe, kubera bikubitanye n'ibigumbagumba ry'ibora mborabombora mu rugo. Imana iranyibutse bebe, hari uwambwiye ngo mbonye uduze, ngo mbonye ugenda n'ikidafumba umwotsi. Sigara ndasiguza ikidafumba umwotsi ni giki? Ngo ni ndege. Pourtant ni ndege ngo mbonye ugiye. Okay, akira uyu mukate, ukunda guhaye uyu mukate, Imana imbwiye ngo nikwigira iguhezagire, abo muzohura bose bazoguha. Mugabo uwo muntu niyigeze abona ko uwo muntu n'umusuma karuhariwe. Iyo Mana iguma ibona ivyiza itabona ibibi ngo ihanura umuntu, kandi ivyo bizomujana mu muriro. Ni yaheye ntuwumva baga batarimbwa. Iyo Mana yamehanura ibyiza, indaya, umusambanyi, umusuma, umubeshi, imuhanurira ibyiza byonyene, ibyiza. Ntivuge ati ibi bintu ukora hano n'amabi n'amakosa bihagarike. Ni yahe? Ikintu ca kabiri kiranga umubebe, umubebe ntayigaburira, umubebe baramugaburira misi yose. Mukobwa wanje yavuga ngaburira, yavuga mbibira papa, mbibira papa. Aba bebe spirituel ni babandi mudazana na Bibiliya, mugomba kume mbibira pastor, mbibira ngaburira pastor. Chese ngunda kwigaburira fyondera, ugire gutya ucuhuha ucuntamika. Je nco nza gukora ndavuga ryoshe, ni vya bindi mugira amen, mugabo ntimuzi kwigaburira. Preach pastor, musohotse nga ntimuzi kwigaburira. Oh amen, my daddy, the anointing of my daddy will work for me. Amavuta ya papa wanje w'imwema azokwama ari karankorera. Oh hallelujah. Baca bagenda mu ijambo bagasoma ngo barabi kw'ivyo yababariye ari byo kuri. Muga mwebwe preach, mbibira pastor, mbibira fyonda papa pastor, sengera ndababara kuruno, ndababara kumushatsi, ndababara ngaha pastor. Mwijoro numvise ikintu kinyiganga ku mabati, bisigura iki mu mwema pastor? Mbwira, mbega mbonye simvye kuri etage, bisigura iki pastor? Mbe mbonye nambaye ikostime, bisigura iki pastor? Mbariza, mbega Imana yoba, mbe pastor, mbe hajya kunyi ikintu gikanye nica utuntu nyene ubona ni babandi bagikunda mfyondera pastor, mfyondera pastor. Mbega hajya kwambara none ijipo ikirangaha nica frere, twe niturabatayeri ngo tugume tubapimira impuzu. N'ababebe baguma bagomba bafyondere, iki nica oya, iki sica oya,
arashushe arakanye Pastor sengera mbariza turabapfumu ifu byari by'ababebe spirituel abamaze gukura barabizi ko igitambara cyaratanabutseemo kubiri bafite uburenganzira bwo kumva Imana bwo kubona Imana bwo gukora nyimba umunyambibembe Yesu yaramweme warafise ubutinyanka Yesu yaramwemeye ko amukorako kandi acafuye ijya ni sembo rikwereka ngo nawewe nawe buri umunyabyaha Yesu yaragusigarije ikibanza nta protokole yahasize urarengana ukamukorako akaguha igitangaza cawe. Nice. Hore yanyu gusa kwasama kuvuga amen. Pastor mfise ikibazo gikomeye cyane nukuri umfatire iminsi 3 unyisonzeshereze nakurahiye tuzisondesha twese. Kandi rero uguhenda araguhenda akakwensitara amwibaza urazi imitwaro nombre yanyu igitigiri cyanyu kingana n'imitwaro yanyu. Rero wowe nuri uwikinege wenyene iyo nibanga ndakubariye ukeneye vya vrai ni wige kwifyondera utwo kujya bishushe yuri kura yumvira urugabo nka wewe bagiye babona mfyondera muhira wewe baguhuhire wewe baguhuhire. No, God, please, no, 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 no. Iga kwihuhira wumva edayere iyo umuntu ari karakura ingara zibona ko dishushe ntari ndaragira ngo urabibona hakiri kare gira ukwegera ati reka ibintu by'abakristo bamfyondera abakristo bambibira bireke niko bimeze ewana mubwizwa gukura. Lionel Messi yari mugufi cyane bavuye baca bamutera imiti kugira ngo arabe ko yohaguruka muvyanse kuneza insinge z'ubutumwa bwa vrai muri ekilibre muzobujya gushika swat muragenda swat muraguma nga murahinduka. Ate nkuru mu Kristo yigeze kuzanga ngo ndakunda mu rushengero rwayo ngo mu kikintu ndahankira ngo nimubanza kwatuza abantu imbere kubinjira mu rushengero bihana ibyaha ereka aho twusengera nahera babanze batunganye. Haleluya. Ati nivyo nico uhangira gusa twe twizera ko abantu turiko turigisha batagumara ababebe ngo tugume tuboza tubasige tubanyukure twizera ko ucafuye. Umubebe yiyanditseko agira guti ivyondo yumva ari bien ari à l'aise n'umuntu wa grave mugafata umuntu akuze nka wewe ugacuza hari kamavoka aha wiyanditseko cha tukugira deliverance tugutwara hari haruguru uraboshwa. Mugomba ko tundagira ivyaha byanyu ufise mwemu yera deja ugikora ikintu kitari cizi cyaha alarme irasona mu mutima ukumva ati oya abantu rero bafashe ibyaha binini gusamana kwiba kubesha oya niyo ubwiye umuntu nabi utabizi mwemu yera nyimba atarasinzira uravyumva mu mutima ati mbabarira ndakubwiye nabi. Mugabo mubebe umwanya wose oga nozejo pa urangora sigatubwira ko tumugora kandi mwe murangora kwera tumubwiye ngo yoge cyangwa afungure yari yafunguye. Iyo umuntu ari karakura ariga kwigaburira batubariye abakristo ababo ngo bari imico myiza bajeje kubigisha nico tuma twabwiye kwandika baca bagenda bagasubira bagasoma bakaraba ngo ivyo babigishije ko ari ivy'ukuri. Mugabe iyo utagiye ngo bisome my friends utagiye ngo ivyanditswe bibe gwawe uzoshikwa ko nibihe vy'iherezo aho hazoba ari nivo yo hejuru ya escroquerie kandi daciye hanze iciye mu nzu y'Imana. Nakubonye nkakubwira ngo wambaye isengre ya bleu nahitaserutse ntayibonye kavuga ati none yabibonye gute akubariye ngo ejo muri interrogation mwarakoze technology waronse 12 ku 20 ndabeshe simbeshe uvuga ati uyu muntu yabimenyeye agakurikira kubarira Imana rero irambwiye ngo ako rero mbaye babandi akahereje ko niko kabi bari imico myiza baca bifatira ivyanditswe bagasoma
nyiganza ukwegereye ati ugira umuco mwiza nk'uyu. Yeah.